Ishirahamwe East African Drilling and Granite ririzeza abarundi bahora basumira amakaro hanze y'igihugu ko mu mwaka wa 2025 bazoyasumira aha i Burundi akozwe mu butare bw'i Burundi. Vyashikirijwe na Claver Pierre Ngenzebuhoro, umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 mu kakaro umwaka wa 2024, aho mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagendeye imakebuko mu ntara ya Gitega ahariko hubakwa ihinguriro ry'ubutare bwo mu bwoko bwa marbre. Kurikira ikiyago bagiranye. Mushika ubu tugeze ku bwoko 13 butandukanye dushobora kuzoka tugakuramo amakaro, dukuramo mu majardin, amapierre tombale n'ibindi byinshi. Rero tumaze guheza ibyo vyigwa twateza kurondera ahantu gushira izine, twokubaka izine yo gukora ubwo butare. Turavye mu musozi wa Mwarungu twasanze uri hagati na hagati, aho turakura tukubaka amatiere premiere. Hanyuma hari agasozi nyene kariko amabuye. Iyi ni plan ya izine turiko duprojecta kubaka. Twatanguriye kuri hangari imwe, aha izoba ari hangari ifatanye na stock y'ama produit fini. Aha ni parking, aha hariho biro, aha hariho n'inzu zobamwo aba directeur ico gihe kugira dushobore gukora 24 dusubira abakozi nabo bakazoba babanga. Ubutare rero tuzokorera nga amamashini tukaba turi turabubaka aho twatanguye kubaka haheze indwi dutanguye inzu ihanga ariyo iyi ihanga ikazoba irimo amamashini, ibibuye tuzozana dukuye ku makariyeri atandukanye ubwoko 13 tukabukata mu mashini izoba ziri nkunga yamabuye duheje gukata abari amafeye yatuzana muri kugira mu mashini ya traitement. Turashobora kuronka dushaka kuya polishinga kugira tubone une surface brillante. Ngaha dushaka yaja hamwe y'amapisine, dushaka amapisine, dushaka abapierre tombale byose tubihereza nga hanyuma tukabizana muri hanga abantu bazohora baza kuguriramo. Ivyo bintu turakoresha amazi yose dukoresha, turasubira tukayatreta akagaruka muri izine. Bimwe bisigaye ico twokwita matière en suspension, havamwo le sable fin ikora muri génie civil, hakavamwo n'icyo twokwita intabire kuko haravamwo ico bita amaferromagnésien ava mu ntabire dushira mu mpuzi mu mirima. Iyo produit fini rero twashoboye kwerekana ukuntu bizoba bisa amakara atandukanye, ikara rimwe yahajya kuri antenne yajya hakurya izoba isohoka isuku. Iyo mukarusi izoba isa nk'uko hama mu gutegama nayo igasa. Aha ni ubwoko twashoboye kwerekana n'abandi bashoboye ayo mabuye amaprogresi amaze kubonamo ayo mabuye n'aya progresi z'ubwa mbere ni Gitega hari amakariyeri tumaze kugira aya makebuko tubasanzi mu gutu Chanza Muramvya Mutegama akanga Bucibitoki Bujumbura hariyo atatu no muri Burundi komune Mugamu hariyo Birigiza muri Kayanza. Uraba rero amabuye ya mbere amakaro ya mbere muzaduha mu gihe kingana iki? Byose bigenze neza ubu twatangiye kubaka gafata amezi 3. Hariho amamashini ya mbere tuzoshika twesana n'ayandi twaguze uburyo yuko bakira mu kwezi. Nibaza yuko avec fin décembre tuzaba dukora serivisi ya mbere z'ubushake. Kuvuga yuko intango y'ibihumbi 2025 tuzaba dushobora gutangwa kuronka ya mbere. Aya mabuye rero murazi ko ari yandi twahora tuja kugura mu Bushinwa, muri Turikiya, i Buraya. Ubu natwe rero bazoca baza kuyagura iwacu. Ubu natwe amahera yahora agenda hanze azoca aguma ngaha. Nshizeye yuko rero yambona kazoza murumva yuko rutanguye guhingura itunga kama Imana yaturemeye. Haturatanguye no kunyene. Uvuga yuko umwaka wa 2025 no mwaka
tuzoba dutanguye neza ubu ni nkuko turiko turishusha turiko turaba umushinge aho ugeze kandi turizeye yuko bizogera neza tubifurije rero kurorana Imana iguma ibahezagire Radio